Twongeye guhurira namwe muri kino kiganiro ciza umuntu muzima, aho twama tuganira byinshi mu bijaniranye n'ibyo dufasha kubaho muri ino si. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kuganira ibindi by'ijambo ry'Imana bishobora kutwubakira imico yacu. Iki kiganiro akaba ari kimwe mu biganiro mushikirizwa na bene so bavuga ubutumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi, cyo bitwa Réveil et Réforme. Akaba ari ubutumwa rero bufise umugambi wo gukura iyi si yacu mu kutamenya, mu buhakanyi, mu nyigisho z'ibinyoma no mu byaha, abantu bakagira ingeso nziza ziberanye n'abantu b'abatahajuru. Ibyo rero akaba ari umugambi wacu. Tukaba tukorera mu mashami menshi mu bijaniranye n'umuryango, ubuhanuzi, ishengero ry'Imana, ubuzima bwiza n'ukuntu umuntu yobwitungira. Muri uno mwanya rero mugiye kuganira akaba ari Eric Nshimirimana. Ico tugiye kuganira, tukaba tugiye kuganira ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bamaze iminsi barigishijwe nabi, barigishije nabi. Ibyo rero ubikurikirane, ubitega amatwi. Akaba ari jambo ritwereka umwifato ubereye mu gusenga. Umwifato ubereye mu gusenga niryo jambo tugira tuganire muri uno mwanya, aho abantu benshi barivuga ko kwinshi bagigishije ko kwinshi bagizeye kwinshi. Abantu hari nyene bifise uko abantu benshi babifata, ariko ijambo ry'Imana niryo gusa rishobora kutuha inzira nziza, rishobora kwereka umuntu wese uko akwiye kubaho yizeye Imana. Ku bantu basoma ijambo ry'Imana neza mu gitabo ca Yesaya igice ni ca 60 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hatubwira amajambo akomeye akurikira. Haranditse ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye, kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanyi uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwe buzokubonekako. Igira jambo ritwereka yuko iyi si yacu izoba ifise ico bitwa ténèbres, ni kuvuga ngo ni ténèbres ariko n'umwiza. Uyu mwiza uzobugizwe n'ibintu byinshi ariko bikomeye bibiri. Izoba yarizeye inyigisho z'ibinyoma, izoba kandi ifise n'ibyaha byinshi, ku buryo ibyaha byinshi bikorwa ku isi uribaza ko abantu bataye ubwenge, uribaza ko abantu barabasazi. Ni kuvuga ngo Satani asigaye akoresha abantu ibyaha byinshi cyane ku buryo na bene kubikora babajije impamvu batoyisigura. Iki kinyejana kandi cacu kimwe nuko mu binyejana byabayeho kera hagiye hazabaho igihe cyo kuzimira, abantu bakizera ibitari byo, bakizera inyigisho z'abantu, inyigisho zizanywe n'amadini, inyigisho zizanywe gutyo. Iki gihe cacu rero uwo mwiza ugizwe n'ibyaha, ugizwe n'inyigisho z'ibinyoma n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose Yesaya yabonye ko muri no misi yacu hazoba hariho umwiza n'umwiza w'umuzitanya. Ikizobitera nuko muri Yesaya igice ca 59 umurongo wa 14 hoho ndahasoma, handitse ijambo ritubwira ngo muri Yesaya igice ca 59 umurongo wa 14 nahanditse iri jambo rikomeye rikurikira. Haranditse ngo ibiroranye byasubijwe inyuma no kugororoka guhagaze kure, kuko kuri kwatemvye mu nzira kandi ubweranda ntibushobora gushika. Ibiroranye byarasubijwe inyuma, ukugoroka guhagaze kure, ngo n'ukuri kwatemvye mu nzira. Iyo niyo mpamvu izotuma isi yacu ibamwe umwiza w'umuzitanya. Rero ku bantu bakurikirana neza muri no jambo tugira twigane ritubwira ngo umwifato ubereye mu gusenga nico bitwa position canke attitude qui convient à la prière. No kuvuga ngo numwifato ubereye mu gusenga. Ese umuntu asenga Imana aryamye, yicaye, afukamye, agenda, avuze urusaku. Ni kuvuga ngo umwifato ubereye ku muntu wese w'umukristo amenya Imana n'uwihe. Ku bantu babizi neza iyi si yacu ya gikristo ikabigizwe n'ibintu biyiranga, nshaka kubanza kubabwira. Icambere nuko muri Yesaya igice ca 60 yereka umurongo wa 1 gushika kwa 2, ayo masomo yose atwereka ko ino si ari époque de ténèbres. Nuvuga ngo ni igihe kirimwo umwiza w'umuzitanya nkuko twabisomye. Iyo dusomye muri Yesaya 59 umurongo wa 14 ni igihe ukuri kwatemvye mu nzira. Usomye muri Bibiliya ugasoma nko muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 17, ugasoma no mu bindi bigabane byinshi,
ni igihe abantu bigisha ko ibyagezwe byavuyeho. Usomye muri Bibiliya mu Byahishwe igice ca 17 n'igice ca 18 batwereka ko ari epoque de confusion, kuvuga ngo ni igihe kirimwo ibintu by'urudubi, ibintu by'urujijo, ari byo byabyaye Babuloni igizwe n'amadini yigisha inyigisho z'ukuri n'iz'ikinyoma. Iki kandi ni igihe cy'ubwibone, biri muri Maraki igice ca 4 umurongo wa mbere. Abagira ubwibone mu by'umubiri bijaniranye n'ubutunzi bwabo, umuntu yabaronse amafaranga menshi akumva bayigihangange, akumva no kumubwira ukuri kugira ashobore kumenya iby'Imana no kubikunda ugasanga ni ngorane bitewe n'ubutunzi gusa afise. Benshi ubwibone bw'ubutunzi buratuma badashobora kwakira agakiza bitewe no kwigira ibintu by'ibitangaza, kumva ni kuvuga ngo kuja mu bintu by'Imana bijemwo bikanka kubera gutunga cyane. Hari abagira ubwibone fizike uko aremye uko ameze, byo navyo kamutera ubwibone. Hari ubwibone bwo mu bwenge n'ubwibone bw'iby'imwemu. Abantu muri no minsi kugira umuntu uvuga ngo bakubwira ngo narujuje ngo gumye ico ufise, umuntu akibaza ico ufise ushobora kuba ufise ico wahawe na Satani, ariko umuntu wese akwiye kwirinda kugira ubwibone bw'iby'imwemu. Iki gihe rero ni igihe gifise ishusho yo kwera, abantu bafise forme de la piété, bafise ubukristo buvugwa mu kanwa ariko butari mu bikorwa. Iyo ab'isi yose abayirimwo barabakristo Yesu bamaze kuza. Ibyo byanditswe mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timotheo n'igice ca 3 umurongo wa 5. Iki gihe rero ni igihe cyo kunegura iby'Imana. Abantu benshi banegura iby'Imana, biri mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timotheo cene ca 3 umurongo wa 2. Iki gihe kinagizwe n'ibitangaza bya Satani ariko bikorwa mu mwambaro w'idini, muri Yesu ashimwe, muri ameni, mu izina rya Yesu. Ibyo biri muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 24. Kindi naco iyo abantu ukurikiranye dusanga usomye mu Byahishwe n'igice ca 1 umurongo wa 3 ngo iki ni gihe c'ubunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana. Abantu benshi basoma ibindi binyamakuru ariko ijambo ry'Imana kugira barisome bamenye ukuri ni ngorane. Ikindi naco usomye muri Timotheo igice ca 2 Paulo yandikiye Timotheo igice ni ca 4 umurongo wa 3 kuza kwa 4 hatubwira ko ari gihe abantu bazoza baja mu idini rihuje no kwifuza kwabo. Umuntu mu gusenga asenga nyimba aho bavuza ibitari, ahavuza piano, ahari abantu bize benshi, ahari benshi, dini riri hafi yiwe, asenga iyo umugabo asenga, agasenga yazokura fiance. Nubwo umuntu mu gusenga asenga hakurikijwe ukwifuza kwiwe. Kindi naco ni igihe kirimwo amadini menshi afise Bibiliya imwe avuga ko aja mu ijuru rimwe ariko adahuza mu kwizera. Ibyo byose ni ibintu bigize iki kinyejana cacu. Rero ico tugiye mpamvu tubabwiye bino no kugira ngo umuntu wese akanguke mu bwenge amenye yuko iki gihe cacu turimwo kiraremeye, kirakomeye, umuntu wese atezwa kukibamwo ari uw'Imana. Ico rero tugira tugane nko twabibabwiye no mwifata ubereye mu gusenga, ico bitwa attitude qui convient à la prière. Umuntu yosenga aryamye, yosengera mu buriri, yosenga agenda, yosengera mu mayira abiri. Se mu gusenga umuntu aricara arafukama. Ibyo bibazo n'ibindi byinshi nibyo tugiye kuganira. Iyi ngingo yizwe nabi, abantu bafite ukuntu bayizera, bafite uko babyigishijwe. Nawe ushobora kuba ufite uko babyigishijwe, ariko twongere tuganire mu ijambo ry'Imana uko byari bikwiye kugenda, kuko ijambo ry'Imana twese ari ryo riturongora. Nkuko rero twariko turabibabwira no kuvuga ngo umwifata ubereye mu gusenga nico kintu tugiye kuganira. Mbere yuko rero tukiganira mu buryo bwagutse cyane, reka tubanze dusome isomo riboneka mu gitabo c'Imigani igice ni ca 14 umurongo wa 12 haranditse ngo hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza. Hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu nzira ariko akibwira yuko ari nziza, ivyo birashika, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Umuntu ni bibi gufata inzira azi ko ari nziza kandi ishikana mu rupfu. Kenshi umuntu ameze gutyo azi ko ahagaze mu kuri, azi ko ahagaze mu nzira nziza, no kumuzimurura biragoye kuko abasanzwe ari sûr, abafise no kuvuga ngo abasanzwe yemera neza ko ibyo ahagazemo ari byo. Uwo ni kuvuga ngo biragoye. Nibyo Yesu yavuze ngo naje gutuma abantu bazi ko babona bahume, n'abahumye bahumuke. Burya umuntu yotuma bahari impumye ukamuhumura hako abahahumutse kandi wowe nahumye. Ico nshatse kubabwira mu ijambo ry'Imana, umuntu wese ibintu by'Imana akwiye kubyitondera, ukamenya yuko ushobora kuri mu nzira ariko uzi ngo ni nziza kandi atariyo ishikana mu rupfu.
umwifato rero ubereye mu gusenga nuwihe? Ubwa mbere gupfukama niryo tegeko Imana yatanze, byanditswe mu gitabo ca Yesaya igice ca 45 umurongo wa 43, haranditse ngo ndirahiye ijambo ry'ukuri rivuye mu kanwa kanje itazokwirahuruzwa, yuko amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizondahira. Iri jambo kurahuruzwa mu zindi ndimi ni kirundi kikomeye, bisigura ni jambo ritazovuguruzwa. Imana yararahiye umuntu wese afise ivi ategerezwa gufukamira Imana. Aha amadini menshi hari ukuntu agenda akabyorosha akabikirisitura, ati rero nyene ati mufukamisha ivi ry'umutima. Ku bantu bakurikirana ibintu vya anatomy n'ibindi bihimba, uko ibihimba bimeze na za physiology, ntabwo umutima, inyama y'umutima ijejwe gusunika amaraso mu mubiri ntabwo igira amavi, nta mava aba ku mutima. Mu ncamake amava aba ku maguru. Ibyo bavuga ngo dupfukamishe amavi y'umutima baba babeshe. Imana rero mu migambi yayo yategetse ko abantu bayisenga bayifukamiye. Iyo ni itegeko ry'Imana. Iyindi ngingo ya kabiri dushaka kuganira muri kino kintu, mu byanditswe byera dusanga iyo twizera turigana batwitangiye imbere kugira ngo dushobore kumenya neza ibyo twizera. Ntabwo umuntu apfa kwizera, ahubwo urareba ibyo abandi bizeye bagororokeye Imana, akaba ari byo nawe wizera. Mu gitabo c'Abanyefeso rero haranditse iri jambo ritubwira ngo igice ni ca 2 ku murongo wa 19 no 20 haranditse ngo nuko ntimukira abashitsi n'abakavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro niyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu niwe buye rigumye imfuruka. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe buye rigumye imfuruka, ariko twe twubatse ni ukuvuga ngo twubatse aho abavugishwa n'intumwa bari bubatse. Ntabwo twubatse ku ntumwa, ahubwo twubatse aho intumwa n'abavugishwa bari bubatse, aho ni kuri rutare niwe Yesu, akaba ari we jambo ry'Imana. Dusomye mu gitabo c'Abaheburayo igice ni ca 13 umurongo w'indwi, handitse irindi jambo rikomeye, haratubwira ngo mwibuka babaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo mwigana ukwizera kwabo. Nubwo ngo abantu benshi banditse mu byanditswe byera, igihe Paulo yabwira Abaheburayo kubijaniranye no kwizera, yashatse kubereka ko ibyo bagira bizere atari ibintu bishasha, ahubwo byari byarizeye abandi. Nubwo ngo ibyo byizeye abandi bijaniranye n'igihe umuntu abagezemwo, ibyo bisaba dutezwa kubyigana rimwe na rimwe tukabibaza ibyanditswe byera kugira dushobore kumenya neza uko dushobora kwizera. Bibiliya ifise uburero bwinshi bw'abasenze Imana bafukamye. Aho niho mpera. Muri Bibiliya yose iyo uyisomye nta muntu n'umwe yigeze asenga Imana ahagaze, nta ubaho. Ni ukuvuga ngo abantu baba basenga basenga kenshi bafukamiye Imana. Ndatanga rero uburero bwinshi. Uwa mbere karoro kacu ni Yesu. Muri Luka igice ca 22 umurongo wa 40 kugeza 41 haranditse ngo atandukana nabo ashika nkaho tegubuye arapfukama arasenga. Uyu Yesu niwe yavuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uja kwa data ntamujanye. No kuvuga ngo Yesu niwe nzira kandi akaba n'ukuri kandi akaba n'ubugingo. No kuvuga ngo ukoze ikinyuranyo cico Yesu yakuze ubuzimiye, ntabwo uzogera mu ijuru, kuko ntabwo wogera utiganye Yesu. Yesu rero mu gusenga nawe yasenze apfukamye. Hari abantu babona amafilme yakozwe n'abakinyi bakavuga ati nukuri Yesu twarabibonye gihayezagira imitsima yarayifashe n'amafi yarahagaze igihe abihezagira. Ivyo ni binyoma. Yesu igihe yavuka nta kamera yari ihari, iri terambere ntabwo ryari rihari. Bijya byo nibikino Satani yakinishije abantu kugira abantu bazoyobegwe Yesu ari we. Ubaro nabiteze Yesu umwe wo mu sinema, kandi Yesu ntiyasakuje. Cyo nshatse kubabwira Yesu nuko yasenga. Intumwa ziwe aho niho ngeze. Intumwa yasigiye igikorwa zivuga ubutumwa. Ndavuga ba Paulo na ba Petero n'abandi. Abo bagabo nabo basenga Imana bayifukamiye. Mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa ndahera kuri Petero igice ni 10 nigihe yazura umugore yitwa Tabita. Uwo mugore yakunda gufasha abantu, akabafasha mu bintu byinshi. Rero ico gihe ku bantu babikurikirana, usomye mu gice c'ibyakozwe n'intumwa gice c'9 umurongo wa 36 haranditse ngo kandi iyo Pawulo uvugishwa yitwa Tabita risobanurwa ngo Doroka,
uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa. Igihe yapfa ngo abakecuru bose n'imfubyi yakunda kudodera impuzu akabakorera ibikorwa by'ubugira neza, baragumutse baravuga ati turapfuye ntidazosubira kududodera impuzu. Batuma ko Petero baramubwira ati cara hano uratuzanira urazura Tabita cyangwa urazura Shona zino mpuzu. Aho Petero bitewe nuko yakora igikorwa c'Imana cyane no kuronka umwanya wo kwirirwa arashona impuzu z'abapfakazi n'imfubyi, ico yakoze yemeye kusengera uwo mukecuru aramuzura. Ariko ku murongo wa 40 haranditse ngo Petero arabataramura bose arapfukama arasenga. Igihe yabataramura ntabwo yamuhagaze hejuru ngo asengere uwo mugwayi nkuko abantu basige basenga muri no misi. Umuntu araja hejuru y'umugwayi agasenga kandi ntafukame nkaho umenga iyo ari kasenga ntayazi. Igihe Petero yasenza afukamye. Paulo nawe yasenza afukamye mu byakozwe mu gice ca 20 umurongo wa 36 nahanditse ngo amaze kuvuga atyo arapfukama arasenga. Paulo yarahijije kuganiriza abakuru b'amashengero muri Efeso, yari yabatumye kari Mileto. Usomye ico gice haruguru niko ahavuga. Ico nshatse kubabwira nawe yarabataramuye arasenga. Ntabwo arabo gusa bafukamye mu gusenga Imana. Iyo dusomye muri Bibiliya hari abantu benshi baza gusaba Yesu ubufasha. Abantu benshi baza gusaba Yesu ubufasha baramufukamira mu kumusenga. Matayo igice ca 20 umurongo wa 20 haranditse ngo buno nyina wa bene Zebedayo aza kuri we ari kumwe n'abahungu biwe aramupfukamira amusaba ijambo. Uyu nyina wa bene Zebedayo igihe aza kumusaba ijambo yaramufukamiye. Uwo numwe ubundi nawe ni muri Matayo igice 8 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 2. Yari umunyamibembe. Uyu munyamibembe mwumva ingene byagenze haranditse ngo amanutse uwo musozi ishengero ryinshi riramukurikira, maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. Uyu munyamibembe yarazi yuko kwegera Yesu amusaba ijambo amusaba ubufasha kwabo gukira k'umubiri cyangwa k'umutima, bari bazi yuko bamufukamira. Uko niko byagenze. Hari ikintu nshaka kubabwira. Igihe Yesu yavuka akira kayoya, igihe Yesu yavuka akiri mutoya cyane, abanyabwenge bari bazanye ibiseke. Abo banyabwenge bari bazanye ibiseke baje kumureba, baje kureba umwami yavukiye mu Bayuda. Muri Matayo igice ca 2 umurongo wa 11 nabo baramufukamiye kakiri akana. Haranditse ngo bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe bikubita hasi baramufukamira. Namwe nimwumve kubona nuba ngo aba banyamahanga batigeze bamenya Imana bakurikiranye inyenyeri kugira barebe uwo mwami yavutse w'Abayuda. Igihe Abayuda batari bwamenye ko yavutse n'abaherezi batari bazi ibyo ari byo, ariko aba bagabo bamushikiye arakayoya akantu kagahinja barafukamye barasenga. Ico nshatse kubabwira, hari abahanuzi nabo mu gusenga muri Bibiliya barafukama. Ndabakarero Daniel igice ca 6 umurongo w'9 kugeza ku murongo w'10. Nigihe hari hashinzwe itegeko bavuze ngo nukuvuga ngo abantu bose basenga igishushanyo umwami yari yacuze kugira ngo bigaragaze ko bamwubashe. Daniel we wamaze kuba mu ibyo bigeragezo ngo yisengera Imana afukamye. Haranditse ngo nuko umwami Dariyo asinya ku candiko cico cihanikiririzo, maze Daniel amenye kwico candiko casinywe ko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu we yerekeye Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama 3 ku munsi asenga Imana yiwe. Daniel mu gusenga arapfukama. Ico nshatse kubabwira, aba n'abahanuzi n'abavugishwa bakoreye Imana ariko basenga Imana bafukamye. Ntabwo ari uyu gusa, turababwira n'akaroko wundi uwitwa Ezira. Muri Ezira igice c'9 umurongo wa 5 haranditse uyu Ezira nawe mu gusenga nawe yasenga Imana, yayisenga afukamye. Haranditse ngo ikimazi cani kera kimaze gushikanwa, mva hasi aho nari nicaye imvune yanje n'umutamana wanje ari bitabagurike, nca nkubita amavi hasi nayiroraho Imana yanje. Nawe yakubise amavi hasi arafukama. Ndetse n'abami kera batwara mu Isirayeli ndabakaronka Dawidi
ntabwo bubahuka Imana gusenga bahagaze. Murebye icubahiro c'umwami, kera mu Burundi umwami yaraterugwa, bagenda bateruye nyene nk'aho umenga bagiye guhamba umuntu. Ico nshatse kubabwira, umwami Dawidi mu gusenga Imana nawe yasenga afukamye, kandi muri twebwe twese turiko dukurikirana iki kiganiro nta muntu numwe afite icubahiro nk'icumwami, ariko nawe yasenga Imana afukamye. Byanditswe muri Zaburi ya 95 umurongo wa 6 haranditse ngo nimuze tumusenge twunamye dupfukamire uhoraho umuremyi wacu. Nuvuga ngo n'umwami Dawidi mu gusenga yarapfukama, ayo yari yo mategeko. Hari ibintu bitangaje muri ino ngingo aho turiko turarebera hamwe umwifato ubereye mu gusenga. Ubu n'uburero bw'abantu mu guha icubahiro Imana yabo, yabaremeye ifungurwa, ituremera umuyaga, iraturemera mu nda z'ababyeyi bacu, ituremera ibyiza byinshi. Mu kuyubaha ntabwo bayisenga bahagaze, ahubwo barayipfukamira. Hari ibintu novuga ngo nikomesha, ibintu bikomeye nshaka kubabwira. Muri Matayo 27 umurongo wa 29, n'ababambye Yesu b'abapagani barimwo abasoda b'abaroma, Yesu igihe bamubamba nabo baramupfukamiye. Biratangaje kubona urushwa ubukristo, urushwa kubahya Imana n'ababambye Yesu batanamukunda, bahejeje kumukubita bamucumise, ariko baramufukamiye. Byanditswe muri Matayo igice ca 27 umurongo wa 29 haranditse ngo batsibibitsi igitsibo c'amahwa bakimwambika mu mutwe, bashira n'irenga mu kuryo kwiwe, baramupfukamira baramucurira. Aba bagabo baramucurira, baramufukamiye baramucurira. No kuvuga ngo n'ababambye Yesu bari bazi ko Yesu naho bamubambye, naho acunagujwe, acunywe bufundi na buhoro, ariko ko asenga afukamiwe. Ikindi gitangaje twobabwira nuko n'ibikoko mu gusenga Imana kuva kera byafukama. Byanditswe mu Itanguriro igice ca 24, ibikoko. Umugaragu wa Aburahamu yitwa Eliyazari, igihe yari agiye gusabira Isaka umugeni, umuhungu wa Aburahamu, ageze muri ico gisagara caho yari agiye gusaba umugeni, ntabwo yapfuye. Nuvuga ngo kugira ntashobore gukora igikorwa kintu ngo itari mu bwenge bw'Imana, kugira bimurinde gutoranya umugeni atari we, yabanje kubwira ingamiya, nawe barapfukama barasenga kugira ngo Imana imwereke umugeni mwiza. Haranditse n'Itanguriro igice ca 24 umurongo wa 11 ngo abarira izo ngamiya zipfukama inyuma y'igisagara kwiriba. Hari ku mugoroba mu gihe c'amavoma, arasenga ate uhoraho. Yabwiye ingamiya zirapfukama, nawe barapfukama. Ibikoko nabyo byapfukamiye Imana. Ibi bintu biratangaje kubona ibikoko biturusha ubukristo gukunda Imana, bikaturusha guhesha icubahiro Imana yabyo. Ico nshatse kubabwira, ibi bikoko nabyo byarafukamye. Paulo n'ishengero mu byakozwe n'intumwa igice ca 21 umurongo wa 5, Paulo ishengero yigeze kuriherekeza, bageze ngo ku musenyi w'ikiyaga, barafukama barasenga. Haranditse ibyakozwe n'intumwa igice ca 21 umurongo wa 5 haranditse ngo turangije iyo minsi tuvayo tugenda, bose baraduherekeza n'abagore n'abana, baturenza igisagara, dupfukama ku musenyi turasenga. Paulo hari ku musenyi w'ikiyaga yarafukamye, n'ishengero barasenga. Aba bantu bwibone bwari bwarabahezemwo. Muri ino minsi umuntu arambara agapantaro, akambara akajipo, n'utundi tuntu, agahuzu yambaye kakozwe mu ipampa ry'Imana. Iryo vi yanse gufukamisha Imana yanse gukoresha mu gufukamira Imana n'Imana. Ukurikiranye n'ubwa ngo impuzu yambaye yavuye mu bintu by'Imana, iryo vi n'Imana. Ukurikiranye isagira fukameko n'Imana, n'uwo muntu n'uw'Imana. Ariko ubwibone, amanyama, kudakunda Imana, kutayubaha, umuntu yumva afukamye hasi, pantaro yo bicafuye, amashore yiwe yo bagabanutse ko, icubahiro ca pasitori na revera co bagipungutse, nka papa wewe nta nivyo yokora, ahubwo nawe afise escalier de pirate, ningaza abantu burira ko bagiye kumuramutsa, nabo bagenda bafukamye ko. No kuvuga ngo umugabo nawe afukamirwa ntabwo yofukamira Imana. None izo ngeso yaradukiye n'abakristo benshi, ku buryo umuntu abanza kureba hafukama. Kandi ku bantu babizi, umuntu ninyo n'umuntu apfa kabura, nta nica maze kiretse kubaha Imana, nibyo bifise akamaro gusa. Ibyo byose
ni ibintu bitangaje, aho ibikoko byafukamira Imana, aho n'ababambye Yesu bamufukamiye, aho ba Paulo bafukamye ku musenyi, nta bwibone, nta mukozi n'umwe azokora igikorwa c'Imana anganye na Paulo yazungurutse ibihugu byo ku isi avuga ubutumwa yiyase adakorera umushahara nk'abiki gihe by'Imana babigize business, aho umuntu no kuvuga ngo batamuhembye adakora. Niyo ntandaro y'amadini menshi yagwiriranye. Uwo mugabo yatakorera inyungu, yari umwizigirwa, yari umuntu yakunda Imana, yemeye gutamararuha kugira ngo hashobore kuboneka abantu bazomenya Imana. Uwo mugabo yafukamye ku musenyi atarenze kureba ngo ipantaro yanje, icubahiro canje. Mwibuke yuko yari yaranize n'ibishure byinshi mu Bayuda, ariko ibyo bintu byose ntabwo yabirebye hageze kukubaha Imana. Ico nshaka kubabwira, hari ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye kumenya. Hari citondegwa, nta ngorane n'imwe iyo ari yo yose wowe uri kucamwo iyo gutera gusenga Imana uhagaze. Ndabaha akarorero, Stefani igihe bamutera amabuye, igihe yabasabira yarafukamye. Byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa ni igice c'indwi umurongo wa 59 no 60 haranditse ngo, reka nsome ku murongo wa 59 no 60 haranditse ngo, maze bakiriko baratera Stefani amabuye, arambaza aravuga ati, Mwami Yesu akira ubugingo bwanje. Arabahezagira, arapfukama, asemerera n'ijwi rirenga ati, Mwami ntubaharure iki caha. Bariko baramutera amabuye, reba wowe uri gutera mu mutwe, reba baguteye irindi ryavunye ukuguru, irindi ryaciye ugutwi, ijisho ryatobotse, iminda yatobotse, umunwa wajanjaguritse, ni ukuvuga ngo amazuru yahomberanye kubera amabuye menshi. Ariko ukabuzi ngo ngira nsenge, ntabwo nicara ndafukama nsenge. Ni ukuvuga ngo aba bagabo baraha agaciro ibyo bizera, bitewe nuko yari principe religieux, ryari hame, ryari tegeko ngenderwako ryo kwizera. Niyo mpamvu yasenze afukamye, naho baba bari kwamutera amabuye. Ntabwo rero byumvikana ko reka gusenga ufukamye uri mu gitanda, uri hehe ngo nimvura iguye ngo nuvuga ngo itegeko no gufukama. Iryo bagutera amabuye haba mu bunyerere, nuvuga ngo Imana irafukamirwa. Ico nshatse kubabwira ayo iryo nuvuga ngo uko nuko bimeze. Aho dushatse kugera kuri ino ngingo naha, no kuvuga ngo hari abantu bemererwa gusenga badafukamye, no kuvuga ngo bemererwa gusenga bahagaze. Abo nibo nshaka kubereka. Uwa mbere ni umuntu atagira amavi, umuntu yacitse amaguru, umuntu yavukanye ico bitwa malformation congénitale, akavukana ubumuga nuvuga ngo bwatumye atashobora kugira amavi. Uwo niwe muri Yesaya 43 umurongo wa 23 Bibiliya aho yavuze ngo amavi yose azomfukamira. Uwudafise ivi ntabwo yemererwa gusenga afukamye. Uwo ni uwa mbere. Uwundi muntu yemererwa gusenga ahagaze ni indyarya. Indyarya iyo wibereye indyarya ntabwo wemererwa gusenga indyarya. Bibiliya niyo yavuze ngo nizo zisenga zihagaze. Biri muri Matayo 6 umurongo wa 5 haranditse ngo, iyo musenga ntimukabe nka zandyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi. Ni ukuvuga ngo kera abafarisayo basenga bahagaze kandi bagasengera mu masinagogi yabo, ngo baranaja no mu mayira abiri kugira abantu bamenye ko bazi gusenga. Umuntu akaja muri rompwe agaca asengeraho, abantu bose bazi bararengana bamenye ko azi gusenga, azi Imana cyane. Ibyo nabyo bireze muri no misi, aho abantu mu gusenga umuntu ashobora kuba agiye mu cyumba gusenga ariko agashaka asenge n'abandi bose bumve ko azi gusenga. Ibi byose nivuga ngo ni inyifato mbi kuri kino kintu kijaniranye no gusenga. Uwundi muntu wa gatatu atemererwa atumuga ngo atahatirwa gusenga afukamye, ni umuntu wese adasenga mu izina rya Yesu. Mu Bafilipi igice ni ca 2 umurongo w'9 kugeza ku murongo. Uwundi wa gatatu yemererwa gusenga ahagaze, ni umuntu isengesho ryiwe atarisenga mu izina rya Yesu. Byanditswe mu Bafilipi 2 uhereye ku murongo w'9 kugeza ku w'10. Nahanditse ngo, nico gituma Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirenge yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukamwe mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo mu isi n'ay'iby'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo umuntu adasenze isengesho ryo ngo riduge mu ijuru mu izina rya Yesu, uwo ntabwo yemererwa gusenga apfukamye,
kuko abemererwa gusenga bapfukamye nabazi ngo ninasenga iri sengesho ndangiza mvuga ngo mu izina rya Yesu. Ntabwo Bibiliya ibyemera, ijambo ry'Imana ntiribyemera ko umuntu asenga isengesho, iryo sengesho akaza kurirangiza avuga ngo mu izina rya Yesu, agaca natako agasenga ahagaze. Ibyo Imana ntabwo ibyemera. Uwundi wa kane yemererwa gusenga ahagaze n'umuntu yagwaye agira apfa. Byanditswe muri Yesaya 38 n'igihe Hezekiya yari umwami yari yagwaye ngo agira apfa. Haranditse hano ku murongo ukurikira, no kuvuga ngo umuntu iyo yagwaye agahakwa gupfa akagira kure uwaremererwa gusenga, nuvuga ngo arimo gusenga aryamye. Haranditse ku murongo wa mbere, muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati kunikoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho. Yahindukirije amaso ku rusika kuko yaragwaye agira apfe. N'umuvugishwa yaje aramubwira ati wowe tegura ibyawe biragiye urapfuye. Uwo mugabo ntabwo yarinze kuza gufukama kuko reba umuntu bateruye bajanye muri ambulance, reba umuntu ari karanihira ku nderuzo, umuntu ari karanihira ku gitanda basige bamutamika. Uwo kumubwira ngo nafuka amasenge woba nawe uko kwizera wowe uri kurakabya, ahubwo uwo asenga uko ashaka. Ibiko niko ibyanditswe byera bibivuga. Umuntu mwenuyo asenga ajyama uko naho yo bayicaye Imana iramwumva. Ico nshaka kubabwira, hari ikintu novuga ngo coco n'igitangaza muri bino bintu turiko tuganira by'umwifato ubereye mu gusenga. Bimaze iminsi byaragoramiswe n'amadini menshi n'abantu benshi barabyizeye ariko badasomye badakurikije inama za Bibiliya. Icambere muri Matayo igice ca 4 umurongo wa 9 handitse Satani yabwiye Yesu ngo niwafuka mu kansenga ndaguha biriya byose biri ku isi. Nukuvuga ngo Satani nawe iyo umusenga ntabwo ashaka umuntu amusenga muhagaze hejuru, ahubwo ashaka nawe gufukamirwa. Ako mukumve mukabike mu bwenge. Dusomye Bayare na Ashera na Kiranga na za Ryangombe mu Rwanda, nabyo igihe baza gusaba ikintu ngo kera umuntu agiye gusaba mu Bisirayeli inama Bayare, ugiye kuyisenga Bayare yagusaba ngo yifukamire kandi ari kigwamana cikibumbano. Kera Kiranga yari umuntu yatogwa kugira ngo byitwe nyene ko hagarariye Imana mu Kirundi cacu. Uyo nawe ugiye nyimba utabyara ukaja kumusaba ijambo, nyimba ari ikintu cyari cyo cyose waza kumusaba warinda gufukama. Ibi bimana n'ibigirwamana bya kera nabyo byategeka gufukamigwa. No kuvuga ngo Satani ashaka gufukamigwa, yabwiye Yesu ngo niwafuka mu kansenga. Ibigirwamana nabyo byasabwa gufukamigwa. None n'Imana muri Yesaya 45 umurongo wa 23 nayivuze ngo amavi yose afukame, nkuko byanditse mu Bafilipi mu gice ca 2 umurongo w'9 n'uw'10 nkuko twabisomye. Ico nshatse kubabwira niki, iyo umuntu asenze ahagaze ntabwo aba ari Satani aba ari karasenga, kuko na Satani ashaka abamufukamira. Sinabayari na Ashera na Kiranga bari kasenga, kuko na Kiranga n'abayari na Ashera byasabwa gufukamirwa. Nta nubwo abari Imana bari karasenga, kuko ni Imana nayo ishaka ifukamirwa. No kuvuga ngo uwo muntu asenze ahagaze abasenze ikindi kintu kitari muri ibyo bitatu. No kuvuga ngo umuntu na Satani atokwemera n'abayari tokwemera, kuko yasenze ahagaze nabyo bishaka gufukamirwa. Uwo ni Imana yo kwemera. Nawe bishire mu bwenge wumva Imana yo kwemera. No kuvuga ngo na Satani akwanse, kuko nawe umuhagaze hejuru ntiyemera, ashaka gufukamirwa. Bayari shaka gufukamirwa. None we urihandagaje uvuze ngo uri kusenga niyo mwijuru, na Satani atokwemera usenze uhagaze. Ivyo rero by'ukuri biranatangaje muri nosi yacu ya Gikristo. None haha ico dushatse kubwira abantu muduteze amatwi nuko iki kinyejana cacu kirimo umwiza wo muzitanya, abantu bakuriye kongera kumenya ukuri kw'Imana bagasenga Imana ariko mu buryo yobemera, atari buryo amadini yababwiye arababesha bahigamwe amafaranga. Buryo umuntu aguhigamo amafaranga ntabwo akubwira ukuri. Ikintu nshatse kubabwira, ikindi ngingo dushaka kuganira, nta muntu apfukamigwa, nta muntu apfukamigwa. Hano Petero turabaha uburorero. Petero nk'umukozi w'Imana yari yarabaye icamamare rurangiranwa, niwe Yesu yabwiye ngo ragira ishengero, niwe yagendeye ku kiyaga n'ibindi byinshi.
yigeze kuja ni ukuvuga ngo ku mugabo witwa Koroneliyo agiye kumubwira ijambo ry'Imana. Igihe yagera iwiwe, uyu Koroneliyo kubera kubaha abakozi b'Imana yamwikubise imbere ngo amusenge. Mu byakozwe ni mu gice ca 10 umurongo wa 25 mwumva uko Petero yamwishuye. Petero agira yinjire kwa Koroneliyo aramusanganira, yikubita imbere y'ibirenge byiwe aramupfukamira, maze Petero amukura hasi ati va hasi nanje ndi umuntu nkawe. Byukuri je naho nubabwira ijambo ry'Imana n'undi yakubwira ijambo ry'Imana n'umuntu nkawe. Ico nshatse kubabwira, Petero yaranse ko apfukamirwa kuko yari umuntu nkawe. Imana yonyene yarazi ko ari ifukamirwa. Ibyahishura Yohana 19 umurongo w'10 ni Yohana igihe yeretswe nuvuga ngo ibijaniranye no mwijuru n'ibindi byinshi, maze ngo marayika ngo aramubona ngo amwikubita imbere birenge bye ngo amusenge. Mwumva uko marayika wo mwijuru yabwishuye Yohana, haranditse ngo nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga, arambarira toyasigaho ndumugurana umugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Imana, ibyo gushingira intahe Yesu Imana bari yusenga. No kuvuga ngo na marayika wo mwijuru yaranse gusengwa. Abantu rero bo muri kino gihe bamwe dusanga ubu hari amadini umuntu yicara nuvuga ngo afukama imbere ya pasitori, imbere ya revera, imbere ya papa, padiri n'ibindi byinshi bitandukanye, ugasanga umuntu amufukamye imbere. Nta muntu afukamirwa ngo wundi ngo avuge wababa baje kwatura ibyaha, abaje ngo imitwaro. Ubu mu madini menshi abantu bafise ibintu bagiye bararemarema ariko bitanditse muri biriya byo kurondera ibyubahiro no kwitereka mu mwanya atari wo, aho umuntu aza ngo ndakwiye kubisa imbere ngo umukozi w'Imana ngo nyene ngo nusengere ngo rega ngo ndapfuye, nawe ugahagarara hejuru agufukamye munsi y'ibirenge imbere y'amavi nawe ugasenga nuko n'ibindi. Ubwo n'ubuyobe butanditswe mu byanditswe, ntabwo byemewe, nta muntu afukamirwa. Tubwire n'abagabo, hari abagabo bakarishe barusha agapiripiri bahanisha abagore babo kenshi ibihano byo gufukama. Ntabwo byemewe, ntuganisha umugore wa igihano cyo gupfukama. Haba ku ishure nta muntu yemerwa gupfukamira mwarimu. Yemwe naho hazoba itegeko rimeze gute, n'ababyeyi ntimugahanisha abana banyu kubapfukamira. Ubu dufise n'ibihugu nka za Tanzania n'ahandi, umugore kugira ngo biboneke ko yubasha umugabo amuzanira ikintu afukamye. Ibyo nabyo ni mico nuvuga ngo ni mico y'uturere ariko mibi, ico bitwa bad culture. No kuvuga ngo ntabwo ari nuvuga ngo si migenzo myiza. Ico dushatse kubabwira, nta muntu apfukamirwa muri ino ngingo. Noneho ibindi bintu bitemewe mu gusenga nibyo tugiye kubabwira. Hari ibindi bintu bitemewe mu gusenga, nibyo byibi. Icambere no gusakuza no kwiruka no gukoma induru. Muri Matayo igice cya 6 umurongo Matayo igice cya 6 n'umurongo wa 6 haranditse ngo, ni muri rya somo Yesu yigisha intumwa gusenga, ariko we hiyo usenga uje haruguru mu nzu yawe wugara urugi usenge so mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Iri sengesho nico bitwa prière secrète, ngo ni sengesho ryo mu gwiherero. Ryarindi ukora wiriwe muhira ukugara icumba kaja gusenga mu cumba, ryarindi ushobora gukora wikanguye, ryarindi ushobora gukora ukagenda ahantu mu kanatira ugasenga Imana, umugabo wadahari, radio wazimije, telefone itagusakuriza. Iryo sengesho baranditse ngo niryo ngo riziga mu muntu ngo rigatera umuntu bukristo. Nayo amasengesho yo mu rusengero n'andi abantu bagira basenge bajyama, ubona ko ari n'abatayasenga, aho umugabo n'umugore bwira bukira bagaheza bahejeje gufungura bakigira kujyamuko, kandi aho bigira ngo n'abakristo bakabyuka gutyo bagenda. Umuntu wese w'Imana abyukira ku ijambo ry'Imana kandi akazigamwa naryo ku mugoroba no mu gatondo. No kuvuga ngo Yesu yerekanye ngo umuntu niyashaka gusenga azosenga Imana ibonera umuntu mu mpisho. Aha mu mpisho hari ibintu bibujijwe ku murongo w'indwi. Kandi ni wasenga ntukabomboranya amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvwa kubw'amajambo yabo menshi. Kubw'amajambo yabo menshi. Ico nshatse kubabwira ku murongo w'8 haranditse ngo, ntimuze muse nabo kuko so azi ibyo mukenye mutarabisaba. Imana ngo twebwe ngo ibintu dukenye bibizi tutaranabisaba, kuko ireba mu mutima, ico coco ntawo gitebako.
niyo mpamvu habujijwe kubomboranya amanwa, gukoma induru. Ubu abantu benshi mu nsengero umwe aragenda ejo asanga ariko asenga, ureka asenga ngo mana ngo urampa akazi, umugabo nawe ariko arasenga ngo mana wa mugore ngo arandembeje, uri hari kasenga ngo mana ngo urabona ngo niyi nda nzoyibyare. Uri hariya hirya mu ikere rya hariya ntariko asenga ibisa n'ibyujya nujya abo bantu bose bakabyara amasengesho y'akajagari. Ibyo Bibiliya ntabwo ibyemera. Ico nshatse kubabwira, hari n'abantu mu gusenga bakoma induru, yabagiye mu cumba ciwe agashaka gusenga ngo n'abari hanze babyumve, bumve ko azi gusenga kandi aho ni wenyene. No kuvuga ngo agashaka ngo asenga abantu bose babyumve, bumve yuko ari umuntu afise mwemu no ngo afise amasengesho menshi. Ibyo Bibiliya ntabwo ibyemera. Ku bantu babikurikirana, ku basoma Bibiliya, igihe igihugu ca Isirayeli cagwa mu buhakanyi, bwo gusenga ibigirwamana, mu gihe c'umwami yitwa Ahabu yari afise umugore yitwa Yezebeli, hari abahanuzi 850 baba yari nashera b'uwo mugore Yezebeli w'umwami. Ico gihe ngo igihugu caragiye kirazimira ngo casenga aba yari nashera. Noneho Eliya habaka hinyuzi Karumeli, igihugu cyose kiraterana, abizera bari ngaha aribo Bisirayeli n'umwami n'abahanuzi baba yari nashera bagira ubufindo ati turubaka igicaniro nta muriro dushirako, ubushirako ikimasa agasenga umuriro ugatibuka, iyo mana nawe turayisenga. Ku bantu babisoma ngo bahereye mu gitondo abahanuzi baba yari ngo barasenga biranka. Eliya arababwira ati nimwikebagure, barikeba biranka, koma induru ngo hari Imana yatembereye canke yasinziriye, ngo barabikoze biranka. Uyo mugenzi w'abahanuzi baba yare wo gusenga bakoma induru bikebagura, niho amadini yabikuye, aho umuntu ashobora kuba ariko arasenga ni wenyene ari mu cumba ariko agasenga nabiyo hanze babyumve, canke abantu gasanga ariko arasenga ariko Imana akarinda gukoma induru ngo we mana we ngurabyumva yemwe. Ibintu no kuvuga ngo ayo masengesho yo kurenza ugwamo nkaho menga Imana iri ku kilometero kandi muri kumwe. Ibyo nibyo Bibiliya ibujije. Abantu bakwiye gusenga mu mutuzo, bagasenga neza. Ico nshatse kuvuga ni gike, umuntu bamuhaye asengera imfungurwa ari kumwe n'abandi bantu bari ngaho, nasenge babyumve ariko ntasenge cyane, asenge ijwi rishobora kumvikana ku buryo abantu bavuga ame ariko bamenye icasenzwe, kuko uvuze ame uvuze ngo nibibe gutyo. Niyo mpamvu usabwa gusenga twumva ibyo uvuze, nuko rutuka Imana hanyuma natwe tuvuge ngo ame, uteza kuvuga abantu bakabyumva. Ico nshatse kuvuga kuri ino ngingo ku bantu baduteza amatwi, amasengesho abantu benshi basenga mu nsengero n'amasengesho abantu benshi basenga muhiri wabo akwiye gukosorwa. Ibintu byo gusenga mu rusaku, abantu bakoma induru, hari n'abasenga batembera, umuntu akagenda ngo mana we ngurabibona, umuntu akagenda ava ngaha yahumirije akwa kugongana n'ubundi nawe ari kava nkiriya. Ayo masengesho mwe nayo ibyanditswe ntabwo biyavuga. N'ubuzimire bwo mu minsi y'iherezo Satani yazanye mu isi ya gikristo. Ikindi kizira no kuvuga izina ry'Imana kenshi. Kubasoma Bibiliya turasoma muri Kuva igice ca 20:7 ni itegeko rya Bibiliya riratubwira ngo ntugapfe kuvuga izina ryanje Jehova Imana yawe kuby'ubusabusa, ngo kuko bivuga kuby'ubusabusa Jehova Imana yawe ntobura kubimuhora. Imana ntabwo ngo yobura kubihora umuntu afata izina ry'Imana akarivuga kuby'ubusabusa. Aha ico dushatse kubwira abantu, iyi ngingo yo kuvuga izina ry'Imana mu isengesho incuro nyinshi naryo rikeneye ubugorozi, kuko muri Zaburi 111:9 haranditse ngo yarungikiye abantu biwe ugucungurwa, yageze isezerano ryiwe kuba igibihe bidashira, izina ryiwe nigera kandi n'igitinyiro. Mu Cyongereza bavuze ngo baranditse ngo holy and reverend is his name, ngo wera revera niryo zina ry'Imana. Kwasoma Bibiliya y'Icyongereza yitwa King James. Tunabwire n'abantu batwumva, iyo ubona abantu bitwa ba revera, ibyo byo byeka tunabirangirizemwo. Abantu bitwa ngo ba revera, ico nicubahiro. Revera bisigura Imana, keretse ko ari Igifaransa bakuye mu Cyongereza. Biri muri Zaburi 111:9 muri Bibiliya y'Icyongereza yitwa King James. Ico dushatse kubabwira,
iyo umuntu ariko arasenga izina ry'Imana ni igitinyiro, ntabwo so yoba yitwa Karori ngo ugeze imbere y'uri kuramusaba umuvuge ngo Karori, tubaye nka Karori nk'umwana ashaka kuja kwishuri abuze amakaye ageze imbere ya se Karori papa wanje, Karori nashaka ndamusabe nk'ikaramu, Karori kwishuri banyirukanye, Karori nta muntu ivyo bintu yobivuga ngo abe yubahaso, yaba yubahase wiwe. Nimba abavyeyi bacu bo mu mubiri tutobakorera ibyo tubasubiremwo kugira ntani n'umuntu avuga se mwizina kiretse abaye ikintu gikomeye. N'Imana kirazira yuko rasenga kutangura ngo data twese uri mwijuru ngo horaho mushobora byose. Uhoraho niwe mushobora byose, niyo Mana. Ayo mazina abiri ngo ubuvuze mu isengesho ntabwo Imana ibyemera. Kubasoma igitabo citwa Early Writings haranditse ngo abantu ngo bakunda gusenga basubiramwo izina ry'Imana kenshi ngo ntabwo amasengesho yabo arenga ku gahanga. Ico nshatse kuvuga, hari abantu mu isengesho bageramwo ngo data buja Mana Yakobo ngo mana akavuga Imana inshuro nyinshi. Ibyo bintu ntabwo Imana ibyemera. Abantu bakwiye kuza bamenya ko izina ry'Imana ari igitinyiro. Vuga Imana rimwe ati Mana yo mwijuru, hama ibyo usaba byose ubivuge, iryo sengesho rirangize mu izina rya Yesu. Ikindi naco no kudaheza isengesho mu izina rya Yesu. Mu Bafilipi 2:9-10 twasomye ngo iby'ikuzimu no kwisi n'ibindi byose bize bifukame mu izina rya Yesu. Ni kuvuga ngo iyo umuntu asenze isengesho ariko ntarirangiza avuga ngo ndabisabye mu izina rya Yesu, ndabisenze mu izina rya Yesu, iryo sengesho ntabwo rigera mu ijuru, kuko Yesu niwe nuvuga ngo Yesu niwe yapfuye arazuka. Uvuze ngo mu izina ryera ntabwo ibyo bigenda mu ijuru. Uvuze ngo Imana ngo nuko ukabirangiriza iyo bisaba urangize mu izina rya Yesu. Ikindi kintu ni ngingo abantu benshi mugerageze kubyumva, no kuvuga ngo nta wundi muntu no kuvuga ngo Yesu yavuze ngo nta rindi zina abantu bahaye gukirizwamwo kiretse rya Yesu, kandi Yesu yavuze ngo ico muzosaba cose mu izina ryanje data azokibaha. Hari abantu muri no minsi basenga muri Mariya umwe yari nyina umwe yabyaye Yesu. Ubu Katolika nuvuga ngo Katolika ari ukuntu yabyononye, iragenda yemeza abantu yuko Mariya ngo niwe nyina wa Yesu. Yesu yari Imana, yambara umubiri vukira mu mugore, ariko Yesu yamyeho, ntabwo ari ntango yiwe ari muri Mariya. No kuvuga ngo na Mariya si nyina, ahubwo na Mariya yaremwe na Yesu, kiretse ko Yesu yamwicishijemwo kugira ngo ashobore gukiza twebwe abanyabyaha. Hari abantu rero bagenda kuzama ngo urumva hari ukuntu abantu muri Katolika babigira neza, bakabyorosha, bakabisirimura, bakabitagatifuza bikera. Baravuga ngo burya ngo umwana ngo umugezwa ko n'umubyeyi ngo nyene ngo Mariya ngo abantu dukwiye ngo kumusenga ngo bitewe nuko ngo niwe nyina wa Yesu. Abantu kazama ngo dusabire twebwe abononye. Uwo Mariya yapfuye. Kubasoma igitabo cy'Umusiguzi 9:10 haranditse ngo ikuzimu nta nama, nta bwenge, nta kumenya, nta migambi bayo. Ibikuzimu iyo umuntu apfuye biba biheze, imwemu zibikwa n'Imana zikarindirizwa umunsi w'amateka. Aha ico nshatse kubabwira, Mariya ntasengera abantu. Ikindi ni padiri. Ubu mu Bakatolika hari amadini menshi asengera abapfuye. Barasengera abategetsi benshi bapfuye ngo Imana ibakira umuntu yipfiriye kera n'ibyaha bye utazi. Hari abasengera ubu muntu iyo yapfuye nkaze nk'imyaka 10 iyo bageze kuganduka canke urundi rubanza rwa nyuma ngo baramucishije ngo mu ikanisa, bamucishije ngo muri misa. Padiri agashira kagasenga ngo Imana imwakira, abantu bakavayo banezerewe. Ivyo babitangira abantu amafaranga. Burya mugiye gukurikirana intumwa za mbere za Yesu mu Bakolosayi igice ca 1:28, Paulo yavuze ngo ikiramutamisha kwari kwigisha umuntu wese ubwenge bwose, akamuhanura, akahingura umuntu wese kugira ngo amushikirize Yesu atunganye. Ibyo nibyo byatamisha intumwa, ntabwo barondera inyungu mu banyabyaha. None uba amadini y'iki gihe cyane cyane aho babikora n'ikiziga c'umunyabyaha kugira bagisengere bacaka amahera, naho baba bagisengeye mu mafuti. Nta muntu yapfuye n'ibyaha utazi, uwo muri rimwe mu mirongo ingahe we butarabaho, uwo muntu ntabwo bamusengera. Nta muntu afise uruhusha rwo gusengera umuntu ngo amwemerere ijuru ngo amweze. Isengesho ryeze umuntu yarapfuye ntaryo, iryo ntaryo, ubwo n'ubundi buzimire buri mu ngingo y'ukuntu abantu basenga. Ico dushatse kubwira abantu nuko muri no minsi reka tubwire kubakunda gusoma, ishengero ry'Abadventiste naryo ryari ryarahawe ukuri, naryo ryarazimiriye rizimira muri no ngingo y'umwifato mu gusenga. Kubasoma igitabo citwa
selected messages book 2 canke volume 2 canke message choisi volume ya mbere, ni chapitre ya 32 ivuga attitude qui convient à la prière. Baranditse uwo muhanuzi kazi w'abadventiste twari na White yaravuze ngo ni hehe bene data w'abadventiste bakuye umwifato mubi wo gusenga bahagaze. Aravuga ngo hari umunyeshure w'i Battle Creek ngo bari bamuhaye icigwa avuga ijambo ry'Imana ngo yagira senga ahagaze. Uwo muhanuzi kazi twari na White yaramubwiye ngo pfukama ngo kuko ari wo mwifato ubereye ibihe byose. Ariko yongera karavuga ati amasengesho yo ku mutima, amasengesho yo ku mutima. Mwibuke yuko umutoza kori n'umufarisayo bigeze kuza gusenga, byanditse muri Bibiliya ngo umufarisayo ngo avuga ntanga ngo 10 ngo arirata ngo, ariko ngo umutoza kori ngo ahagarara kure ngo yishishitira mu mutima, yerekana intege nke ziwe. Nuvuga ngo hari amasengesho yo mu mutima, nico bitwa meditation. Nuvuga ngo amasengesho yo ku mutima ushobora kuba nk'ubu uri kurakurikirana iki kiganiro kandi uri kurisengera ku mutima, iryo sengesho rirabaho. Ushobora kuba uri muri bisi ntabwo ushatse gusenga urinda gufukama, iryo sengesho urayisengera ku mutima. Ushobora kuba uri kuri yogereza ibyombo ukoropa mu rugo ugasengera ku mutima. Ushobora kuba unagiye no kujya muri restaurant abantu buzuye, kurinda gufata ngo ufukame ubaye nk'umufarisayo wabandi baja mu mayira abiri bagasengerayo baboneke ko arabagororotsi bejejwe ku rundi rwego. Hari amasengesho umuntu asenga ntatarinze gufukama, n'ayandi umuntu asenga afukamye. Usengeye injya fukama usenge, usengera umugwayi fukama. Havuze ngo mu gusenga igihe cyose Imana haba mu rusengero n'abantu nibafukame, nimba badafukama aho usenga nuko bakwigishije bakuzimije. Ico naco nuko kimeze hano rero. Nabo bene data w'abadventiste nabo barayobeye aho, ku buryo ubu nabo baguye kwiyo ngingo yo guhesha Imana icubahiro. Aho shatse kurangiriza naha ingingo turiko turaganira n'umwifato ubereye mu gusenga, aho byapfuye ni mirongo imwe yo muri Bibiliya n'amajambo yo muri Bibiliya abantu benshi bazimiriyemwo yanditse, ariko bamwe batazi insiguro yayo. Ni mirongo ibiri ikomeye mu gitabo ca Mariko, ni gice ni ca 11 umurongo wa gice ni Mariko gice ca 11 umurongo wa 23 haranditse ngo reka duhere ku murongo wa 24. Haranditse ngo ni ku murongo wa 25 Mariko gice ca 11 haranditse ngo kandi nimwahagarara musenga. Abantu ati mutubuza gusenga duhagaze. Bibiliya ivuze ngo nimwahagarara musenga. Haranditse ngo nihaba hariho ico mupfa n'uwundi mukimubarire ngo so wo mwijuru nawe abababarira ibyaha byanyu. Aho ijambo ry'Imana tubwiye ngo nitwahagarara dusenga, nimba hari ico dupfa n'umuntu nuvuga ngo tubanze tugende twikiranure. Iri somo ryo muri Mariko mu gifaransa banditse ngo quand vous êtes debout pour prier, nuvuga ngo nimwaba muhagaze mugira musenge, nuko handitse. Ibironda za kubisiguza amasomo ya Bibiliya ico byari bivuze. Iri somo ryo muri Mariko 11 umurongo wa 25 abantu benshi bazimiriyemwo, nuvuga ngo risa na rimwe ryo muri Matayo 5:23 rivuga ngo niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icupfa na mugenzi wawe, iryo shikanwa risigaho hanyuma ugende mwikiranure na mugenzi wawe. Ntabwo muri iyi mirongo yose ibiri Yesu yari yemeye ngo ni waba uri kurasenga isengesho rigejeje hagati ukibuka ko umugore wasize umututse, umugore akibuka ko yasize yimyoje umugabo, no kuvuga ngo ntabwo byari byemewe yuko iryo sengesho acari cira hagati ngo abanze agende bikiranure. Ahubwo ibyo byari biki mu Isirayeli ngo Salomo mu Isirayeli mu byumve Salomo ngo yari yarubatse ikintu kimeze nka podium, nico ngo umuntu yahagarara ko bari bafise ahantu baza gusengera, no kuvuga ngo muri rusangi hakaba n'andi masengesho y'umuntu kiticiwe. Aho niho Yesu yaravuze, no kuvuga ngo byari byumvikanye neza ko abantu ngo babanza kuhahagarara ukiyumvira ko hari icupfa n'umuntu, hari icupfa n'umubanyi, hari icupfa n'umugore, hari icupfa n'abana, umwana hari icapfa na nyina na se, ngo yibutse atarasenga ko hari ico bapfa yabanza kabireka akagenda kwikiranura nabo bapfa ibintu. Ivyo rero byanditse mu bami ba mbere, niho bisigurwa burya abantu bakwiriye ko gusoma bakamenya ibyanditswe neza. Mu bami ba mbere gice 18 umurongo wa 24 handitse isengesho rya Salomo. Mu ntegere neza mu byumvirize, haranditse ku murongo wa 22 na bami ba mbere gice 18 umurongo wa 22 haranditse ngo
Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro c'Uhoraho ishengero ryose ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko yatumbereje mu ijuru, aravuga ati atoraho Imana y'Abisirayeli nta mana ihwanye nawe. Muri uno murongo Salomo arahagaze imbere y'ikoraniro ry'Abisirayeli arasenze. Ugarukiye ngaha gusa wogira ngo asenze ahagaze, kandi nyene muri uno murongo iyi Bibiliya yuko ivuze asenze ahagaze, ariko ntabwo yari ahagaze. Ku murongo wa 54 w'iki gice nyene irisengesho yararibandanije ararisenga. Turicari mu Bami ba mbere gice 8 umurongo wa 54 haranditse ngo nuko Salomo arangije gusengesha ayo majambo yose no kwinginga Uhoraho, arahaguruka ava imbere y'igicaniro c'Uhoraho, aho yamye apfukamye agaranzuye amaboko yatumbereje mu ijuru. Agitangura isengesho ku murongo wa 22 batweretse ngo yahagaze ngo arasenga, ariko ku murongo wa 54 tubwiye ngo arangije ngo ahaguruka ngo aho yamye apfukamye. Aya iyi mirongo ibiri niho bamwe bagira ngo biriya n'ishamba ni nyanja ngo mbere nticumvikana ngo iravuguruzanya. Ntabwo ivuguruzanya, ahubwo abantu bayijamwe badashaka gusoma bayimenye, abandi bakayihigamwe inyungu zabo. Ibi rero byari biki? Dusomye mu Ngoma ya 2 gice ca 6 niho hasigura ico kintu. Ingoma ya 2 gice ca 6 umurongo wa 12 handitse isengesho rya Salomo, bongeye gusubiramwo rya sengesho yasenga mu Bami ba mbere igice 8. Haranditse ngo Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro c'Uhoraho ishengero ryose ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko 13. Kandi Salomo yari yarashinze ikintu kirekire c'imiringa co guhagararako, uburebure bwacu bw'umurambararo bwari amatambwe 5 y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwacu bwari amatambwe 5 nyene, uburebure bw'igihagararo yari amatambwe 3. Yari yagishinze mu rugo rw'intangaro hagati, niho yari ahagaze. Nuko araheza apfukama imbere y'ikoraniro ry'Abisirayeli, niho yari ahagaze nuko arapfukama. Nuvuga ngo iki kintu Salomo yari yarubatse nico babanza guhagararako, hanyuma umuntu agapfukama. Ibyo aho akaba ariyo mirongo, akaba ariyo majambo yo mu byanditswe abantu benshi abazimije, ariko Imana ishimwe ko iby'Imana byisigura. Mu Bibiliya mu byashiwe hano igice ca mbere umurongo wa 3 handitse ngo hahigwa abasoma, hahigwa n'abumva bakitondera amajambo avugishijwe muri iki gitabo. Nukuvuga ngo impamvu Imana yavuze ngo hahigwa abasoma nuko yabonye hatazo bari abantu badasoma muri no misi, hazoba hariho n'abasoma ariko batumva, n'abumva ariko ntibashire mu ngiro ibyo bigishijwe. Aho ndangirije mwumve iyi mirongo, aya majambo mu byanditswe nafashe buri muntu wese. Imigani igice ca 4 umurongo wa 19, Imigani igice ca 4 umurongo wa 19 n'uwa 27 haranditse ngo inzira y'abanyabyaha imeze nk'umwiza, ntibazi ico batsitarako ico arico. Nuvuga ngo umuntu yari umunyabyaha atsitara ku kintu cyari cyo cyose. Niyo mpamvu Imana ikuye kurinda umuntu wese ntazoza atsitara no kuby'Imana. Iyo ugiye mu nzira y'ibyaha ibyo utsitara ko ntunabimenye. Ku murongo wa 27 haranditse ngo ntugatambamire iburyo canke ibumoso, ukuri kirenge cawe mu kibi. Umuntu w'Imana kizira ko ahagarara muri ego na oya. Mu by'Imana nta zone netre ibaho, uba mu kinyoma canke ukaba mu kuri. Nta zone netre ngo ndabyumva ukungumenga ngo ahubwo hagarara mu kuri canke ugahagarara mu kinyoma. None ijambo ry'Imana tubwiye ngo umuntu wese akwiye kuzakura ikirenge ciwe mu kibi. Umaze kubona aho usenga atari ko bimeze, aba byarapfuye, kandi wowe ni witeze kubigorora ngo ubuze programa y'idini ryanyu ryashinzwe udahari. Uko barigize ni kujya ushatse kumvira Imana uravayo, ushatse kugumayo ukabiyoboka ukaburimbutse. Nibyo Yesu yavuze ngo impumyi ngo ntabwo yojana iyindi ngo zose zogwa mu cobo. Nta mpumyi rero ijana izindi. No kuvuga ngo ukurikiye impumyi ntabwo ugwa mu ijuru, ahubwo ugwa mu kinogo, ugwa mu cobo. Uko nako nukuzimira. Mu Migani igice c'10 umurongo wo 8 naho handitse irindi jambo. Haranditse ngo ufise umutima w'ubwenge yemera kubwirizwa. Umuntu afise umutima w'ubwenge yemera kubwirizwa. Ubwenge rero nico bitwa sagesse. Ntabwo ari kumenya gukora indege no kumenya gukora telefone, oya si science, ahubwo ni sagesse. N'umuntu afise ubwenge uyo baranditse ngo yemera kwigishwa. Ariko inzira y'umunyabyaha ariko izina ry'umunyabyaha haranditse ngo ariko ufise iminwa y'ubuhumbu aratemba. No ngo umuntu w'umunyabwenge arangwa no kwigishwa
umuntu yumvise ukuri akakugenderamo. Dusomye mu Batesalonike ba kabiri, iyo wanse kuba gutyo, wanke kwigishwa, wanke gukura ikibi, ikibi nuvuga ngo ukuri kirenge cawe mu kibi, umenye ukuri ntugushire mu ngiro, ngaya amaherezo y'ibyo nibizogushikako. Mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike haranditse ni igice n'icya kabiri n'umurongo w'9 kugeza kwa 11 haranditse ngo ukuza kuwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda ivyo kuri ngo bakizwe. Iyo umuntu atizeye ukuri akizera ibinyoma ntaba ari umukizwa, kuko umuntu akizwa inyigisho y'ikinyoma, akizwa ibyaha agakizwa n'indwara. Umuntu akizwa inyigisho z'ibinyoma, agakizwa indwara, agakizwa n'ibyaha. Hano rero baranditse ngo umuntu yatemeye gukunda iby'ukuri ngo akizwe. Umuntu nk'ibi duhejeje kukubwira, duhejeje gusoma mu ijambo ry'Imana nawe utunze, ariko kanka kubyumvira no kubishira mu ngiro, wumve ico Imana igukorera. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire ngo bubakoreremwo ngo bizere ibinyoma. Imana irakuzimize kakurungikira ubuzimire bakazokwigisha ibinyoma, ukabyemera ukabikurikira, nk'uko Imana yakomantaje umutima wa Farawo igihe Mose aza gutora Abisirayeli muri Egiputa. Nawe Imana irakurungikira ubuzimire bakazokwigisha, yemwe ugahura n'umuvugishwa akakuvugishwa ko ati nukuri bijya bintu ntubyemere kandi atahasomye. Hirya yaranditse ngo kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbarirwa kugabitanya bacigweho iteka. Ibyo Imana irabikora. Muri Mariko 7 umurongo igice c'indwi umurongo w'indwi kugeza ku murongo w'8 ho haranditse ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu, ico Imana yageze murakireka ngo mumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu. Iyo umuntu yizera inyigisho y'ibinyoma itaboneka muri Bibiliya, umuntu akaba yigisha inyigisho y'ibinyoma abandi itaboneka muri Bibiliya, ishaka ibirambye imaze imyaka ingana n'iyisi, kuramba ko ikinyoma ntabwo bigihindura ukuri, naho ivoka ryo barirambye riguma rivoka ntiriba umwembe. Uko nuko bimeze. Kandi ngo ikinyoma mu gitabo citwa Selected Messages Book 2 haranditse ngo ikinyoma naho ucakirana kwicisha bugufi, ukacakirana kwiyorosha, naho bufise uri home integre w'inyankamugayo, ntabwo ikinyoma ceza umuntu, nta nubwo kizomujana mu ijuru. Uba abantu benshi barambara ishapure bararuhuka, nuvuga ngo ugasanga umuntu yarambaye ishapure ntaho yanditse, ni umugenzo w'idini rya Gatolika, nta muhanuzi nta muvugishwa na Yesu ntiyayambaye, nta mugorozi yigeze akorera Imana yayambaye. Umuntu akayambara, naho woyambara ukayambarana ubwitonzi, ariko ari kinyoma ntabwo kikweza, ntuzonaja no mu ijuru. None ijambo ritubwiye ngo hari abantu Yesu yabonye bazosenga, nkuko mu gihe c'Abayuda bamwe basenga ariko bagasengera ubusa bitewe no kwizera ibintu bitanditse. Aho turangirije naha mu gitabo ca Bibiliya, mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice ni ca 29 umurongo wa 19 haranditse ijambo ritubwira ngo ntihaze hagire uwumva amajambo y'uyu muvumo ngo yihende mu mutima wiwe ati nzoba amahoro naho nopfa uko ngenze. Ndasubiramwo, ntihaze hagire uwumva amajambo y'uyu muvumo ngo yihende mu mutima wiwe ati nzoba amahoro naho nopfa uko ngenze. Abantu benshi bagwaye kwiremesha, kandi iki kinyejana cacu kigwaye gukinisha ibintu by'Imana. Ibintu Imana yavuze umuntu agashingura karimbi. Uwa mbere yabikoze ni Adamu. Imana ati kijya giti ntuzu kijeko, nawe ati ndakijya. Nuvuga ngo iyo ngeso yo kurinduka iby'Imana dukura ku mubyeyi wacu Adamu, dukura kuri Eva, iyo yagiye iba mu bantu benshi kubinyejana byabayeho, kurinduka iby'Imana. Imana ikabuza nawe ugakora. Ni ukuvuga ngo Imana ikabuza ibintu nawe ukabikora. Nibyo itegetse ntubikore, iyo niyo kamere ya mwene muntu. None ijambo ritubwiye ngo ntihaze hagire uwihenda mu mutima yumva amajambo y'uyu muvumo ngo nzoba amahoro naho nopfa uko ngenze. Naho wo kwiremesha Imana ntabwo izobyemera. Niyo mpamvu ku bantu muduteze amatwi, ubu butumwa buheruka bujejwe kongera gukura abagabo n'abagore mu kutamenya. Iyi si twikiwe n'umwiza, irimwe abantu bavuga ngo bakorera Imana kandi bigisha ibinyoma, bamaze kwamamara mu isi. Abo bahenze abantu benshi, umugambi wabo no kuhigamwa abantu inyungu, bababwiye amajambo y'amaremano,
mureke rero Imana iduhe kongera guha Imana yacu icubahiro. Reba ukuntu yaturemye, ituremera ingingo nyinshi zitandukanye mu mubiri, ituremera imitima, ibitiga, imishatsi n'amara, byose ibyo byose ni kuneza yacu. Yakuhaye iti rusinzira ku buntu nta mahera utanze, iduha akayaga keza n'akazuba n'imfungurwa zuzuye isi. Ibyo byose ni urukundo rwayo. Kuyisenga no kuyubaha dukwiye kuyifukamira. Imana ihe buri muntu wese kwikosora, izomuhe kuzobwira abandi iyi mburi. Imana iduhe kuyubaha mu kwifukamira mu izina rya Yesu.